Ikinga, imoto, imodokari, ubwato, indege, ivyo nivyo bituma umuntu ashobora kwiyunguruza noneho ava mu ntara aja mu yindi, aja mw'ikomine, aja mu yindi. Aha ndi muri bimwe mu bihugu kumbure usanga ari binini cyane, aho usanga uva muri komine uja mu yindi ari urugendo noneho rudasanzwe. Ariko kandi ndabibutse ko imbere y'ikinga noneho imoto, noneho kandi imodokari, indege, ubwato, naho nyene tutibagiye itrain, ni bimwe mu bintu umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ashobore kwiyunguruza ava aha aja ahandi, aja muri zone aja mu yindi. Ahandi muri vya bihugu usanga ari bininiya cane, aja muri komine aja mu yindi, aja muri province aja mu yindi, noneho ava mu gihugu aja mu kindi. Ibi byose rero haba ikinga mu bihugu bimwe bimwe bararimenyereye, imoto barazimenyereye, imodokari barazimenyereye, nako kandi barazimenyereye. Ariko kandi indege naho hariho ibihugu bimwe bimwe bizibona gake gake, ariko bikaba bizizi, aho ushobora gusanga indege ikora mu kuva mu gihugu ija mu kindi. Ariko hari n'ibihugu usanga bifise amamoye do transport kumbure avuga ati ndashobora kuva mu ntara nja mu yindi bakoresheje indege. Ariko kandi nkakwibutsa ko ubwato bukora mu bihugu byinshi bitandukanye. Ariko kandi nkakwibutsa ko itrain nayo iri muri bimwe bishobora gutuma uva mu ntara uja mu yindi, ndetse ukava no muri komine uja mu yindi. Ankubwira ko mu gihugu kibanyi ca Tanzania aho itreni ikoreshwa cyane mu kwiyunguruza, noneho ugasanga itreni iri muri bimwe usanga muri moyen de déplacement ari nto cyane. Hako ufata imodokari iva mu ntara ija mu yindi, wopfuma ufata itreni kumbure ariho usanga ushobora gukoresha amahera make cyane. Ibi ndabigarutse ko na cyane aho nariko ndakubwira uburyo bwo kwiyunguruza, mvuga ikinga, imoto, imodokari, indege, ubwato, itreni. Aho itreni itarimenyerewe cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko ubu vuba cyane itreni iri muri bimwe bigiye gukoreshwa mu buryo bwo kwiyunguruza uva aha uja ahandi, noneho uva mu gihugu cyacu cy'u Burundi werekeza mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse no mu bindi bihugu. Itreni itarimenyerewe cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko ubu vuba cyane. Aha nkakwibutsa ko cyane mu minsi iheze atari kera cyane, umukuru w'igihugu kibanyi ca Tanzania mu gihugu cyacu cy'u Burundi werekeza mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse no mu bindi bihugu. Aha nkakwibutsa ko cyane mu minsi iheze atari kera cyane, umukuru w'igihugu kibanyi ca Tanzania Samia Suluhu Hassan aheruka gutemberera igihugu cyacu cy'u Burundi, nako ari kumwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Varisito Ndayishimiye, aho bageze mu ntara nziza ya Rutana bagiye kuraba noneho aho itreni izoca ivuye muri Uvinza mu ntara ya Kigoma, noneho ishika mu ntara ya Rutana, aho izoca mu zindi ntara zitandukanye zo mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ibandanya no mu bundi burere. Aho nariko ndakubwira ko igihugu cyacu cy'u Burundi naco kigiye kuba muri bimwe mu bihugu bigiye gukoreshwa ibarabara ry'itereni, nako bikoresha itereni, aho benshi bayitagariya mwuka baja aha canke hariya. Aha nkakubwira ko nkuko neko ndabibabwira ko itereni iri muri bimwe bikoreshwa mu buryo bwo kwiyunguruza, aho nko nababwiye ikinga, imoto, imodokari, indege, ubwato. Ariko kandi itereni iri muri bimwe bikoreshwa muri moyen de déplacement uva muri komine kanaka werekeza mu yindi komine, ariko kandi werekeza muri province kanaka werekeza mu yindi province, ariko kandi werekeza muri mu gihugu kanaka
mupaka werekeza mu kindi gihugu. Ubu vuba cyane umukuru w'igihugu kibanyi cya Tanzania Samia Suluhu Hassan aho aheruka kugendera igihugu cyacu cy'u Burundi cyiza ari kumwe noneho yakiriwe cyane noneho n'akanyamuneza kadasanzwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye aho bahise berekeza mu ntara nziza ya Rutana aho iyo reri canke iyo nzira y'iyo gari ya mwuka canke y'iyo tereni izova mu gihugu kibanyi cya Tanzania Uvinza. Noneho Uvinza isanzwe iri mu ntara ya Kigoma aho iyo nzira ya yitereni izova Uvinza ishikira mu Rutana noneho ibandanye no mu zindi ntara. Nka kwibutsa ko intara nziza ya Gitega iri muri zimwe mu ntara noneho izoca iyo nzira ya gari ya mwuka canke yitereni noneho yerekeza mu bindi bihugu. Akakubwira ko ibi vyabaye akanyamuneza cyane aho nkuko ndabakubwira ko mu bindi bihugu biteye imbere itereni iri muri bimwe bifasha abene gihugu mu kwiyunguruza bava mu ntara baja mu yindi noneho bikabafasha kwiyunguruza ku mahera make cyane bava mu gihugu baja mu kindi. Akubwira ko itereni aba ari niniya cyane aho ishobora gutwara abantu ibihumbi n'ibihumbi noneho ugasanga muri iyo treni harimwo abava i Burundi berekeza muri Tanzania canke muri Kenya canke mu bindi bihugu ariko ugasanga bagira mu ngendeshwa imwe. Ibi byatanguye nk'urukurukuru ariko biza kurangira bibaye inkuru y'ukuri aho vyabaye ngombwa ko abeshi bamenya ukuri ko itereni igiye kuba muri kimwe muri moyen de déplacement izoba mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nanje nk'umusatirizi nkaba naringarutse kumbure ndababwira ko vuba cyane noneho mugiye gutangura kubona ibikogwa biriko birakogwa kugira ngo mubone ko iyi moyen de déplacement natwe igiye kudushwaramwo. Ariko kandi bankeneye muri commentaire eske nivyatangura noneho bikaba ngombwa ko nako vyarabanze kuba ngombwa noneho bigatangura iyi train igatangura gukora. Nanje nk'umusatirizi nkatangura kuva ngaha muri capitale politique nerekeza Dar es Salaam canke nerekeza hehe muri Kenya canke mu Kampala nciye mu train canke ndikongira mu train azoba ari ibintu cyane by'akarusho. Hakubwira ko iyo wumvise Kigoma mwisho wa reli ucumenya ko mwisho wa reli muri Tanzania ari Kigoma. Mbega natwe mwisho wa reli mu Burundi mu gihugu cyacu cyiza cy'amata n'ubuki azoba ari mu yihe ntara? Tuhite ko azoba ari mu Rutana. Abemeranya nkanje ko Rutana tuzoyifata nka Rutana mwisho wa reli mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni bande? Duhurire muri commentaire. Kujya bavuga ati Kigoma mwisho wa reli, eske namwe murabona ko Rutana mwisho wa reli bizogenda uko? Canke muravuga ati Kirundo mwisho wa reli canke hana mwisho wa reli kumbure mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ariko gari nko kwibutsa ko ushobora kuva muri Tanzania noneho muri province Kigoma ugaca Tabora ugaca noneho Dodoma ugaca Morogoro ukabandanya ugashika Dar es Salaam noneho uvuye Kigoma ugashika Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ubudandaji uciye noneho uri kugira muri train canke gari ya mwuka aho nkanakubwira ko uva mu ntara ya Kigoma werekeza Dar es Salaam ugira muri mu bus canke bijya bimodokari binini bishobora kuva Kigoma byerekeza Dar es Salaam ushobora kuriha amafaranga menshi cyane ariko ugiriye mu train aho ushobora kuriha la moitié y'amafaranga wari kuriha ugiriye muri bus kumbure wari kuriha uvuye Kigoma werekeza Dar es Salaam. Ariko kandi reka ndabashimire vimva mutima abakunzi ba Egozen TV mba ndahari kugira ngo tugende tuganira ibicanka biriya ariko kandi ndakwibutsa ko very soon kumburi mu myaka mike cyane nzohora mva ngaha mu Burundi ngiye gusatira muri Tanzania ngiriye muri train nkavuga ati mvuye mu Rutana
hari anye za Musongati. Ndashitse Gitega, ndashitse ku gituro c'Igitega, ndaruhutse, ndafasha kayi. Ariko kandi aha ndiko nerekeza Dar es Salaam, gihugu kibanyi ca Tanzania, ariko kandi nerekeza za Kenya zahe nciye muri train canke gari ya mwuga. Reka rero nk'umusatirizi mba ndahari, ariko ndabipfuriza ko kumburi mushobora kubandanya noneho mudushigikira, ariko kandi gukwiza ababone ibihumbi 10,200 arenga gato ni ku nguvu zanyu gusa. Ariko kandi respect to you manager NDI CEO wa Igozan TV, ndakubaha cyane ndanagukunda cyane kuko ukora ibikoni nka kugira ngo tubandanye noneho dusamirana aha canke hariya noneho dushikiriza noneho ibiganiro tuba twakoze aha canke hariya. Ariko kandi kwibutsa ko umuririmbyi ariko arabikora neza Hasra Musafi afise indirimbo ziwe kuri Hasra Musafi official, aho Komborera na Merina ari indirimbo ziko zirakora amateka cyane. Ushaka gufiringa ufise akanya gakwiye indirimbo ya Merina canke Komborera, andika Hasra Musafi official ushobore gushigikira umwana w'umurundi noneho akomoka mu ntara nziza ya Gitega yagutse, unamushigikire hari anye muri commentaire noneho na subscribe unayimukorere canke sabone kugira ngo atere imbere. Ariko kandi mu biteramo hari umukeneye ushobora noneho guca kuri manager NDI, ushobora kutwandikira muri commentaire noneho tugahita tuguha nimero ya manager NDI, agashobora kuguha noneho umuririmbyi ari muri lebo nako yiwe, akagushikira aca nk'hariya, akashobora kuguteramisha neza na neza mu kabare kawe canke mu kavyiniro kawe bikagenda fresh. Ariko kandi ndakwibutse ko ushobora kugurira impuzu noneho style zigezweho uri mu gisagara ca Bujumbura mu isoko nkuru yo mu Kinama, uciye kuri nimero ugashobora gusuma neza impuzu uziguriye muri shop nziza cyane yambika abagene bakiri bato. Uciye kuri nimero noneho akamenyetso ko guteranya 257 69 350 455 washobora kwigurira amapataro meza cyane, t-shirt nziza cyane, noneho impuzu zigezweho ndabigutuye. Ni muri soko, ni mu isoko noneho isoko nkuru ya Bujumbura, isoko nkuru nako ya Kinama muri capitale industrielle muri Bujumbura. Uciye kuri nimero nkuko nabikubwiye 69 350 455. Reka ndabashimire vyimva mutima, nabwire ko ndabakunda, ariko kandi tuzohure mwambaye neza musa neza muciye muri iyo shop. Mpejeje kubaha nimero, hama babambike neza ibintu bimere fresh, biba amavuta, tubandanye duhurira hahandi nyene tuberewe dutagase nako tumeze neza. Nanje nk'umusatirizi much respect, ndabakunda cyane. Ariko kandi very soon dukwize aba subscribers 11,000 kugira ngo tubandanye twandika amateka, nako kandi tubashikiriza ibiganiro bitandukanye turyoherwa hamwe na Egozan TV. Kuko muzi ko Egozan TV ni umunezero wacu kuri twese. Egozan TV, umunezero wacu kuri twese.